umugabo ntumenya ngo araraha umugabo nta rasi yatanga eko kwe no banzavugaye ngo abagabo n'abakera nyine aho bo umengo n'ibipupe gusa nta kindi bazi ubu nyene yagiye nta no kwiyumvira ngo anatahe nembu yaraye hebreo nta rasyo sinzi biri mu mutwe wiwe natahira arambona gusa ubu sigenda nifuza kuja kwirira kwa mama gusa nikigwara udobe nk'umuntu nawe noja kwirirayo yocaza ngo nagiye konka nyina kuno kinsesema gusa ewe nguri kwima yenda kunda abagore kubera abagore n'abana b'Imana abagore barateka tugafokera ndabesha none yewe ndiraba mukiyo kubera yuko yenda kunda Imana Bikira Mariya uri umuvyeyi wanje uri umuvyeyi wa Satubi Mariya yenda kunda Satubi na bifesi n'amahasi none ndihe ndi muri wese imara ziranyandikiye none yenda kunda abagore enda kunda imara erega imara ntari bijyaga washa wa mugore urakagora mizuru eka ndogere nyoko wawe yo naragukwera kurame ndakagora mizuru urakabaduki nagenda gutukututsiru torinwa inwa ntuzobimbwa uzobimbwa ndabingene gisi watetse nini watetse iyo uvuye ntibatetse ntiwafokeye uragafokera imbwa jewe ndafungura wafokeye umugabo arafungura indani zaguhagije mbega sheri wari wagashira amenyo wenda gukunda mugabo wowe urakunda abagabo none sheri urafise abagabo nka 40 urakanena biwanyu kandi sheri aha mu nzu wazanye ikigabo wewe aha mucumba rero ugabo ziba nawe sheri nazivye uyu munsi ndasavye sori nkuwaraye hebre sheri ndakunda ko oya ziba nakubajije nkuwaraye nta rasyo urahimbira dinashwe uraje kumiga imbere aho sheri urambona ariko mw'abantu mwebwe muzotuma twebwe abapangaye twimuka urazindura kuva bamwe akavugira igindi urumengo babashizemo liberi abapangaye murakenye ndushaka muveho muje kubaka kwa banyoko no muzofa mukenye sheri ntibakenye we nupanze wakantu mugabo sheri nshaka no hagura nibazo mufise nimwogenda mukayimara mu nzu mukake kudutera induru wibwira nyako kandi ubupanga sheri upangaye ntandero bugira sheri so bituma byose shako ndafite ndero ntandero ugira nta niyo kurusha uratinya Imana ariko wa mugabo we none wenzo kugara uyu mugabo wawe yoba yaborewe hanye ntavyubona caborewe ndabira Yes nawe nukuri uyu uratinya Imana yaborewe byanyanje nawe reka kundeda ntavyubona sheri wumva nuko inzoga je uburyo nkaka natokabona subira no gaho ndi gwaborewe nyene
Kumunwa. Umwaje ya kumunwa. ariko wewe bwa bundi rero nayibonye Waje guca imanza zatunaniye. Urugo rwacu wabonye ko rwatunaniye. Ni wabura umucamanza na ntugejwe gusoma abagore b'abantu. Uranyumva? Hano kumena umutwe nkakubaba nk'ipiripiri jewe. Uri kurafyinisha? Kurafyinisha. Icara ha. Ubona umugabo nyabaki. Aha jewe wibaza ko naborewe ni fenti. Naje niboreje kugira umugore ntasabirasi. We ikiro cy'umuceri cy'ibihumbi 8 ubona no yakura he. Abagore ntubizi ko bajya nk'ibase zatobotse. Rero ndakubarire. Wahisemo akantu nkako ko kuboreka. Je sinaborewe ndi muzime he namazi aya namazi. Uranyo? Namazi. Namazi ayo yanashizemo. Ugaburura nakara. Ndanakara nyene ku mugore wanje. Cyuze soma no ku munwa iyo usoma ngaha. Umbafu. Sheri, yes, sinaborewe ndakeshe.